Oh shit. Okay. Ati hagarara gato dutangure ino video ndibaza nta na kimwe cononekaye. Ego ino munsi tugomba tuyage ko ibintu biriko bira muri industry yo mu Burundi amabase ivy'ukuri bubesha uko nuko DJ Pauline Nerinat Hozi uko nuko ngati n'ibintu bishasha biriko biraka mbega ngati bivuze iki niki uko nuko ego nukuri wibaza ngati bariko barakina amabazo ya burya bintu ngati biri serious. Ego hanyuma tubaza kuyaga kwiki gitabo ngati burya ikintu utazi uragisoma niho ngati bungura ubwenge bwa kiramisi. Ego ngati no munsi ni ukuri kwanone podcast episode 44 ngati tugeze kure rero uri mushasha nubagire kugira subscribe tari mushasha naho nubagire kugira portage. Ego tuza kuyaga ibintu gusa bitatu iyi beza amabeza ariko araba maze ngo ati ninyishu ikintu gishasha mu vyumviro bishasha ngomba kuomenya kwiye kwiyumvira. Ego rero ntatinze nge tutangure kino kiyago. Ati ndavuga simvura mama. Okay ati ndakuramutsa mwiriwe mwake karibu kwicano Diodone ND kasi nabanyitwa imbere Diodone uri mushasha nabagira kugira like subscribe comment tari mushasha naho nabagira kugira portage ati rungikira mugenza kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kwa nta handi na hanyene. Ego ngira ko nshimira umuntu wese amaze kugira subscribe amaze kugira like ku video yari yose maze guca ngaha maze ucommentinga nawe yubahwe aho aherereye hose. Ego burya hari akantu uze agapost ndashizeho mbaza ngo ati burya imbonera kure niki ni ibyaha ibintu bitanu biranga umuntu ameze uko aho umuntu ari imbonera kure uko nuko mbwa ntibanyishuye n'ubu ndacakeneye iyo nyinshi kubera ngomba kubimenya ndabitahure mbega n'umuntu ameze gute umuntu mwiza umuntu mubi uko nuko imbonera kure ninde niki n'umuntu akunda Burundi n'umuntu ngomba kubimenya. Rero ushoboye au urosa kanyu urashobora kwandika ngaho muri comment hanyuma tukabiyaga ko hanyuma nanje nkamenya uko nuko bambe ntitwobiyaga ko ahubwo nkungura ubwenge uko nuko. Ego hanyuma bavuga ngo n'ikirundi canje burya ngo tikirundi kiragoye ndavuga mu makosa uko nuko mugane nico gituma hariho comment urashobora kunkosora kuvyo ntazi nihone nanje nshobora kumenya nkagerageza kuja ndaja ku murongo ibintu bikagenda fresh kugira twumvikane dutahurane uko nuko. Ego ikirundi canje kirimo igiswahili n'icongereza urumva ikirundi canje nico mu wa gatatu nayo mashuri ngo ati ndagezemo yo muri Afrika yo mu Burundi y'ikirundi uko nuko rero ndagerageza. Ego mugane no munsi rero ati tugomba tuyage ibintu biriko biraba ngo atama base DJ Pauline na Double J hari abantu baguma bavugana Kiriku mugani Kiriku burya nta urimwo naho bamushiramwo gusa ni DJ Pauline na Double J. Harona kandi kantu gashasha ndabonye ngo ati Nerinat ariko aravuga ku bintu bijanye na Hozi akaposta yagize ngo ati ko gushigikira ntuzenya gutora na Imana Diodone uri karitoza kuba umuntu uze umushinga amateka yigenga uko nuko ati n'ibintu vyiza mugani gusa ikintu ndabonye abarundi baratahura mugani keshi na keshi usanga hari utuntu tugira tudukoze kwawo badutaye ko ntitutwakira neza uko nuko urumva twinjirira umuntu wari wese mu bintu ndavuga ati bitaturaba aho mu bintu tubona yuko ariko araca mu yindi nzira ahubwo yoje mu vyacu kandi ari bintu ngo tibonekana yuko ari byiza kuti suko biri burya ngo umuntu wese arafise ubwigenge bwo gukora bwo kuja bwo kuvuga ivyo ashaka mu buzima maze no mu gihugu cyo mu Burundi nuko nyene ngo ati biri. Ego ngo ati ni episode 44 y'ukuri kwanone podcast ukunza aka video ntibagire kugira like kugira mugenza wawe nawe nyine ashobore kumenya ukuri aho kuri kwa nahandi nahanye. Igitabo turaza kukiyaga mu nyuma si mu nyuma cyane mugane niyone nyishu y'ibintu byose ndavuga biriko biraba uko nuko. Rero nge
tutangure kuri ntuzenya Double J hamwe na DJ Paulin. Double J DJ Paulin. Uko nuko rero sinzi ko utarabimenya mugani benshi barabizi yuko hari akantu kakabazo ko kuvuga ngo ati Double J yarashizeho indirimbo nye ku kibuga ciwe ca YouTube mugani ngo ivanaho ayivanako na ntuzenya na DJ Paulin avuga ngo ati ni indirimbo yanje. Iyo ndirimbo bari bayikoranye na Mr Chameleone, John Chameleone. Ndibaza ntawe utamuzi naho jewe ndari umwana ndaramwumviriza zirya ndirimbo ziwe ngo ati ni indirimbo zitambika. Rero kuba baragize feature na Double J sinzi ngene vyagenza aho ngene vyabaye nyene behind the scene uko nuko hanyuma DJ Paul arashobora kuyikuraho kuri YouTube. Rero ubwo buranganzira yarafize bwo kuyikurako buryo urashobora kuriportinga ikintu kuri YouTube mugani ntibagikure ko bakamubwira ujya umuntu ngo atiye ngo hari umuntu aho warning uko nuko mugari kuba yarayikuye ko ngo ati n'ibindi bintu bisovye urumva yarafise uburenganzira buhanitse kugira ashobore kuyikurako. Hanyuma hariho n'ikiganiro Double J yigeze kugira ashira kuri ntuzenya bambe caciye ndiko ndikosora caciye kuri Siren Vibe avuga ngo ati burya ngo akeneye intuzenya video yiwe indirimbo yiwe featuring John Chameleone yoshobora kugaruka ku kibuga ciwe ngo muhaye indwi zibiri uko nuko ngo kubera ngo agiye nawe nyene akavuga ngo ati burya iyi ndirimbo yanje nigaruke ngo usanga yononya amateka yiwe ya DJ Paul ugasanga YouTube ya DJ Paul nabo barashoboye kuyugara avuze ngo ati ngo agarukane intuzenya iyi ndirimbo yiwe aciye mu bwo buryo bwa YouTube uko nuko. Rero vyumvikane vuba nibi birashobora gushoboka nyamba ashobora kuba abishaka ngo ati nubu indirimbo yiwe ntiraja ku kibuga ciwe. Hariho n'aka snippet ndabonye B-Face ntuzenya Double J hamwe na Kiriku indirimbo shasha ngo ati bagomba batuke ntuzenya aho bagira bagomba baje mu vyunguka nyene kubera abona hariho akantuze hariho urubeya ariko rurakamo akanya kugira barabe ko bovyara umusaruro mu ibintu biriko biraba. Rero iyo ndirimbo nta umenye ibizovugamwo mugani nayo nyene twese turayiteze ego. Rero nkacanza kwiki gitabo ngaha kitabo ndasomye mugani naho naragiheza nyene ndaciye mfatiyegwa hasigangira nk'iparagraph imwe kugira ndagiheze kivuga ku bintu ngo ati kugira gutora aho guhitamwo umwasi wawe neza. Mbega nuko nyene hinge ya guhitamwo umwasi wawe neza. Burya sinzi kumaze kubona mu buzima yuko hariho ibintu bibiri vyama vyajanye. Ibintu bibiri gusa vyama vyajanye. Kijya kindi usanga kiri hejuru mugani kijya kindi kiri hasi usanga gikunda kugira ingufu kubera ico kindi kintu kiri ngaho. Urumva ni ibintu bifashanya guteza imbere kugirane nuko nuko. Hingere uce tugenda kwiyindi story ya Hozi maze na Nelly Nat ndibaza n'abantu ushobora kubumenya ego. Rero mu ncamake no kuvuga ngo ati hariho aga post kaciye kuri ntuzenya kuri Twitter aho Hozi yavuga ngo ati burya ngo gutora umuntu utazi ni ibintu nyene usanga beshi bashobora kugira beshi badashobora kubigiramwo. Rero gutora umuntu utazi bofu mutora ngo ati umuntu uzi nawe nta wundi ngo ati ahisemwo kuzoshigikira kuzotora aho kuzoha ijwi ryiwe na Himana Diodone. Ndakubwira aho ndakumenyesha yuko n'uburenganzira bwiwe nkuko nawe wahisemwo aho uzohitamwo gutora umuntu wari wese wifuza yaba ari mu mugambwe mu wigenga uko nuko kwatu Burundi n'Uburundi bwiza kandi n'Uburundi burimwe amahoro umuntu afise ubwigenge bwo gukora ico yifuza guhitamwo umuntu wari wese. Rero ko beef hamwe Nelly Nat na Hozi ndibaza n'ibintu birebire mugani kwako kantu gashasha umuntu niyo bijamwo cyane gusa ni hamwe mvuga ngo ati gutora umwasi wawe neza. Sikuvuga ngo ati ngo n'umwasi wawe ngo mu bintu bibi aho n'umwasi wawe wanka oya hubo n'umwasi aho n'umuntu mushobora kungananira mu buryo bwari bwo bwose kugira mutezanye imbere.
ni vya bintu bibiri muvuga ngo tusanga biri hamwe. Igitabo ntikivuga ku ivyo bintu gusa, kivuga ku bintu bijanye na business plan. Mugani nico kintu barakivuga ko kuvuga ngo ati gutora umwasi wawe mu buzima. Hari usanga ari umugenzi, hari usanga atari umugenzi, hari usanga ari ntuzenya. Umuntu wari we wese, hari usanga ari umuntu wakura ubwenge umuntu wakura ubwenge kuwo muntu uko nuko, mentor uko nuko. Umuntu wari we wese ashobora kuguha inguvu wewe kugira ushobore kuduga, kugira ushobore kugira gutera iyi ntango, kugira ushobore kugera aho utoshoboye kugera wenyene. Uwo muntu ashobora kumurenga hanyuma ukacurondera ubundi mwasi, kubera ivyo wari umukeneye ko warabirose kandi ubukeneye ibindi bintu birenze bijya yahora guha. Urumva ucurondera ngo ati uwundi mwasi. Ni mu ntahure ngo ati ibi ni mu vyumviro bishasha, tuyumvira mu vyumviro bishasha. Rero hagati yako kantu ka Hozi na Nelinat, urumva na kantu nyene abantu barondera ko base. Ndibaza si ibintu birebire umuntu yoja mu ngani handi camvuga ngo ati urya Nelinat na Hozi n'abantu babiri bovuga ngo ati bashobora kungananira aho gufashanya mu buryo nabo nyene batazi mu iterambere yabo. Akavuga ati ko mbona none Hozi yakoze ibi bintu, aho ko mbona Nelinat agomba gukora ibi bintu, maze nanje ndokwifasha mu biki, aho ndokora gute kugira ntansiga, aho kugira ndamusige. Urumva ni inguvu duhanana mu buryo ngira wowe ushobora kutamenya, mugane burabumenye ngo ati gutora umwasi wawe neza kugira uduge hejuru. Kubera uravye Hozi na Nelinat bari mu industry bose, bari mu bisata vyo vya entertainment. Mugane barakora n'ibindi bintu inyuma y'ivyo. Mugane nk'ibintu Hozi akora n'ivyo Nelinat akora, hamwe birafashanya mu buryo bona bashobora kumenya, kubera abonye ibyaha yakoze ibindi aho ngena atera imbere uwundi, nawe avuga ngo ati burya nanje sinceregwe, ahubwo mfate urugendo ndamurenge aho ndamushikire. Ati nuko biri. Rero Double J na DJ Paulin ni hamwe gusa ari mu buryo butandukanye. Umwe n'umuntu uzenya artist, umuririmbyi, ubundi nawe akaba umuntu uzenya boss, umuntu yifitiye amafaranga, yifitiye ivyo yubatse. Usanga vyunganira abantu uzenya artist mu buryo bwo kurondera amahera, mu buryo bwo gutera imbere, mu buryo bwo kushika imbere y'abafana uko nuko. Rero n'ubwo urashobora kumufata uko mugani mu bundi buryo ukavuga ati okay yaramufashije kugira ashobore kwegera John Chameleone uko nuko. Ntiyaca amukubita ahubwo yaca agira nyambari mu buryo ngo ati iyo ndirimbo ije kuri DJ Paulin, yari kuja kuri DJ Paulin kubera n'ubundi mwahora mufashanya muri vyinshi, kandi akamari wahora uronka kuri we aho mu buryo mu bintu vyiwe yubatse vyagufasha nawe gutera imbere, aho kuja mu rundi rwego. Mugani nk'ubu urumva wa mwasi wawe, wa muntu wawe mwoza murungurana kugira mugera ahandi hantu, bica bihagarika. Kimba yavuga ngo ati aba artists, aba baririmbyi barakaze, bafise abafana bagirane, hinge nanje ndagure intuzenya mbega twisare intuzenya ahantu bakorera amantuze ama show uko nuko. Urumva ngaho nawe abagiye ku rundi rwego, nawe uba wagiye ku rundi rwego kubera mugenda ko nuko ngati mu vyumviro bishasha. Naho ku kantu ka Hozi na DJ Paulin uko nuko ni ibintu nyakuri biriko biraba. Wibaza ngo sina amabazi, mugani se amabazi abarundi menga ntibazi gukena amabazi. Je ndibaza ibintu vy'amabazi bizoza muri ya mbono yo kuvuga ngo ati Burundi bwifashe mu 2040 hanyuma Burundi buteye imbere mu 2060. Ubu turacakwirondeza mu buryo bwari bwo bwose, abari gutera imbere muri rusange, maze no gutera imbere muri industry, maze no gutera imbere muri YouTube uko nuko turacakwirondeza. Mugani ngo ati 2025 mu 2025 hone twatanguye ngo ati ubu twaraheje kubaka umusingi, ubu naho ni kubaka ngo ati etage. Kandi ni ibintu byiza, ni ibintu bikomeye.
rero ngo ati mu vyumviro bishasha gusa akantu ndagomba ko wotahura nta kandi ni gutora umwasi wawe neza. Sikuvuga ngo ati umwasi wawe ngo wanka, umwasi wawe ubona ngo ati we wo mukubita we yaho. Umwasi wawe nujya akumotivatinga, nujya agufasha mu buzima bwawe mu iterambere yawe kugira ushobore kugera ahantu wenyene utoshobora kugera. Hozi na Nerinat hajya barafashanya, nibyo bungira bataza aho barabizi, barafashanya kuvuga ngo ati okay ujya yakoze ibi najinge ngira uko uko nuko ni hamwe usanga Nerinat ariko aravuga ngo ati ngo show us your money, twereka amahera yawe. Ashobora kuyakwereka mugana, ashobora kukwereka ibikorwa ariko arakora. Hajya nawe uvuga ngo ati show us your money kubera uvuga ngo ati bwa bundi wa mwigema arashoboye. Nawe niyo yabona ivyo wakoze naho twebwe tutobibona mugani bikaba biriho, urumva nawe nyene mu bundi buryo ni ngombwa yisananure, ni ngombwa aduge, ni ngombwa arondera izindi nguvu kandi muza murahana hana inguvu ko nuko. Arima DJ Paul na Double J akiri ku nta urimwo kubera wene aratanga icubahiro mugani, mbega nibiki yavuze ngo ati atokwemera kagayane something like that, sindibuka. Wene nta urimo mugani kuvuga ngo ati burya nahisonge indirimbo yari kuja kuri DJ Paul nta ngorane kubera nawe wahajya wari kunguka mu vyinshi, ndibaza ntiyari kujaho kwagusa mu vyumviro bishaje. Ati rondera umwasi wawe neza, pana ngo umwasi ngo mushobora kugwana ya umwasi mufashanya mu iterambere ryanyu. Burya naje nkwiye kurondera umwasi kugira yicana ngo ati duge tukwize ibihumbi 10 by'aba subscriber. Ndagusaba wewe washoboye kugwa kwa video ugira subscribe kugira ngo ati vyiza bishasha bije biraca ngaha atwese twunguranirane ubwenge. Ego ngo ati iyi episode yari 44 ukuri kwanone podcast. Wakunze ka video ndagusaba yuko wogegera share gasabikanye gahe mugenzi wawe nawe nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri, ntubagere kugera like uko nuko. Akazina kanje banyitwa Imbere Diodone, tuzosubira kubona niyo twabonana.